Itangazo ry'ibyaranguwe igice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2020 gushira 2021 kuva muri Mukakaro gushika muri Kigali mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi y'igihugu nk'uko bitegekanijwe muri uno mwaka w'ibihumbi 2020 gushira 2021 n'iteka ryo kubamenyesha ibikorwa bikuru byaranguwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano muri kino gice ca mbere c'umwaka caraye kirangiye. Ibikorwa by'igihugu bitegekanijwe ku bushikiranganji bwose. Ibikorwa bikuru by'igihugu byari bitegekanijwe kurangurwa n'ubushikiranganji bwose byari byerekeye gukora ibikorwa rusangi hamwe no kubandanya umugambi w'igihugu wo gutera ibiti wiswe ewe Burundi urambaye, ugukomeza ibiganiro n'abakozi hamwe n'abenegihugu, ukumenyesha abenegihugu ibikorwa byaranguwe biciye mu matangazo, ugusanga abakozi n'abenegihugu ku kivi hamwe rero no kurwanya igiturire. Kuvyerekeye ibikorwa rusange n'umugambi w'igihugu wo gutera ibiti ewe Burundi urambaye, ibikorwa rusange byarakozwe burindwi mu makomine agize igihugu cacu yose. Amatuta y'ingemwe z'ibiti z'ubwoko bwinshi angana n'99 yarateguwe mu ntara zose. Ku bijanye no kurwanya igiturire, umugambi w'igipolisi c'akarorero warashizwe kandi urakora neza. Udusandugu ko gushikiriza ivyiyumviro twarashizweho mu makomine yose agize igihugu cacu, hamwe rero n'ishirwaho ry'inomero italiya yo kurega abagira ibiturire ariyo 413. Abapolisi 13 barahanywe, 7 muri bo bagirizwa no kugira ibiturire na 6 bagirizwa urudandazwa rw'amagendu. Kugira abasaba impapuro zitangwa n'igipolisi c'u Burundi nibatebe kuzironka, umwanya wo kuzitegura no kuzitanga waragabanijwe cyane, kandi ibihe byo kuzitora biramanitse ku biro byaho zitangirwa. Aha twovuga nk'urupapuro rw'ingenzi murekarengane laissez-passer rutangwa mu gihe c'umunsi umwe, urupapuro rw'inzira rwitwa passport rutangwa mu minsi 2, urupapuro rw'ingenzi murekarengane CPG rutangwa mu minsi 2, hamwe rero n'uruhusha rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi 3. Urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa, urupapuro rwo kumenyesha ko umuntu yatakaje ikintu, n'ubwo gusaba inomero z'imiduga, ubu bikaba bishobora gukurwa ku rubuga ngurukanabumenyi bw'ubushikiranganji. Ibisata byo mu buyobozi bujejwe abinjira n'abasohoka ubu byarahujwe n'imirongo ngurukana bumenyi interconnection. Ibikorwa by'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ku bijanye n'iterambere rusangi no kwegereza ubutegetsi abenegihugu, itegeko nshikiranganji ritegekanya ingene amakoperative yo ku mitumba n'iyindi migambi y'iterambere bironka intererano za leta ryarateguwe. Imigambi mito y'abenegihugu batagira ingwate ingana 652 yararongejwe imitahe y'amafaranga. Banaho nikora bangana 15,552 barenjejwe mu mashirahamwe yo kubika no kuguranana. Harugujwe amakonte angana 648.
haratunganijwe igitabo cyerekana ibijanye n'intwaro n'ubutunzi bw'amakomine, imigambi y'iterambere rusangi ry'amakomine mu makomine ya Rumonge, Muhuta, Bugarama, Cankuzo na Kigamba yarakosowe hisunzwe umugambi w'igihugu w'iterambere PND 2018-2027. Amakomine yo mu ntara za Bururi, Kayanza, Makamba, Rumonge na Rutana yararonkejwe ibikoresho bizokora mu gisata ntunganyamatongo. Harakozwe isuzumwa ry'ibikorwa byaranguwe mu makomine yose uko ari 119. Ku bijanye n'itahukanwa ry'impunzi no gusubiza mu zabo abaziteshejwe, ibikorwa nyamukuru byakozwe ibi bikurikira: haratunganijwe inama mu gihugu ca Tanzania ya nyabutatu yo guhungura impunzi. Haraba kandi inama zibiri zakozwe biciye ku buhinga ngurukanabumenyi, imwe yahuje uruhande rw'u Burundi n'u Rwanda, iyindi uruhande rw'u Burundi n'igihugu ca Namibia. Harakiriwe imiryango y'impunzi ingana 11,336 bagizwe n'abantu 33,963. Yongera iranafashwa eka mbere barasubizwa mu zabo. Abashika 23,821 bakaba baje bava mu gihugu ca Tanzania, 2,897 baje bava mu gihugu c'u Rwanda, 1,949 bavuye mu gihugu ca Congo Iharanira Demokarasi, 231 bavuye mu gihugu ca Uganda, 60 bavuye muri Kenya, 4 bavuye mu gihugu ca Zambia, hamwe n'umwe yavuye mu gihugu ca Malawi. Kubijanye no gukinga ubugizi bwa nabi, kurwanya ibiturire, ibikorwa bikuru byaranguwe n'ibi bikurikira: harakozwe icegeranyo c'umwaka w'2019 ushira w'2020 kubijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku bigwanisho bicira umuriro. Harakozwe ivyegeranyo 5 by'amezi ya Mukakaro gushika mu kwezi kwa Munyonyo kubijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku bigwanisho bicira umuriro. Harakozwe amasakwa suzuma angana 270. Ibigwanisho bicira umuriro bingana 35 byarafashwe. Ibisasu ntezwantoke 105 byarafashwe. Amasasu 4,480 yarafashwe. Ibisasu biturika 4 byarafashwe. Ibitenge 40,812 byarafashwe. Uwo mwanya 258 bwarafashwe. Amaritiro 93,650 n'imwe n'igice y'inzoga zitemewe n'amategeko zarasheshwe. Ibiro 799 n'ibice 8 by'urumogi hamwe n'udutu tungana 6,898 byaraturiwe. Ku bijanye n'ibikorwa byakozwe mu gukinga ibiza n'isibe, harashizweho urwego rw'amakomine umugambi w'igihugu wo gukinga ibiza n'isibe mu makomine ya Burambi, Buyengero, Musigati, Rugazi na Mukike. Mu gusozera, mu ncamake ibikorwa byose byari bitegekanijwe muri aya mezi 6 aheze y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 byararanguwe ibice 100%. Kuvyerekeye igice kigira kabiri, no kuvuga kuva muri nzero gushika muri uheshi uyu mwaka turimo, ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu
iterambere rusangi n'umutekano buzokwihatira kurangura ibikorwa byose bitegekanijwe muri ico gice, bwongere buheraheze ibikorwa bitari bwahere kurangurwa byo mu gice ca mbere. Nk'uko ubushikiranganji bushira imbere ukubaho neza n'iterambere ry'abenegihugu, ibikorwa bitegekanijwe muri iki gice kigira kabiri ni ibi bikurikira: gukinga ubugizi bwa nabi, ibiza n'isibi, kurwanya igiturire, urudandazo rw'amagendo no gusesagura ubutunzi bw'igihugu, kurwanya ikwiragira ry'ikiza coronavirus, gushyigikira mu by'uburyo no gukurikirana amakoperative, tutibagiye kubaka inyubako rusange, guhungura no ku bubasha bwabo abarundi bahungiye mu mahanga, ugucungera bikwiye ibigega by'amakomine, kubandanya gutanga inyigisho zo gukunda igihugu ku benegihugu, gukurikirana itunganywa ry'amadini, amashirahamwe yigenga, kwigisha no gukurikirana abenegihugu byerekeye gutandukanya ibyaro, kwigukira ibigwati no kurwanya nyakatsi, gukaririza ubwenge abakozi n'abatowe ku rwego rw'igihugu n'abandi. Bashinga n'abafasoni, mboneyeho kwifuriza umwaka mushasha mwiza abakozi bose bo mu bushikiranganji bwacu be n'abandi bose gufashanya, harimo n'abenegihugu bo bitanze batiziganya kugira ibikorwa bya leta birangurwe n'abo dusanzwe dufashanya. Murakoze, Imana ibahezanye.